mvuye kure Emmanuel Manu nimvuye kure Emmanuel Manu canke ni mvuye kure Manchester City nimvuye kure Manchester City mbuyambatiye equipe ifise no Epreno muzitinye cyane muzirabire hafi ngo natsinzwe na Brighton na Hove nsindwa na Albion Atletico Madrid Real Madrid Manchester City Manchester United none Liverpool na ifise no iriya ni ruzo canke twagarutse umurongo wacu cyane umurongo muri ko muranze mwagarutse Man City ku mugoroba weje kubona amanota 3 yego naguciyemo nibaza ko tutaranagira kure burya ya nama ngo izobejo yo muri Madrid izobejo ubwo rero iyo nama itunganijwe ku munsi wejo Madrid bashobora kuba bari desi bavuga ati hamwe no munsi umusaruro utogenda uko twipfuza cyese tuganira izobejo kabisa tuja to kwicara ko dusobanurira Man City zinsinzi igenda irabona bigaragara ko uyu munsi birakunda ariko ejo bikanka vyanakunda ukabona ngo haracarimo agahaze kumwe twatanguye twibaza kuri Real Madrid nyamara izi nguvu nizo kwiruka inyuma y'ama equipe akomeye bibaho ububasha n'uburenganzira bungana iki kwirukanka inyuma ya equipe yitwa Arsenal bigaragara ko yo ishobora kubira serie gusumba andi ma equipe muri Premier League equipe yitwa Manchester City biciye ku mugabo yitwa Erling Brotherland biciye ku mugabo yitwa TG Legenders biciye ku mwana yitwa Phil Foden ameze neza cyane kino gihe sinzi dumbrijoro rya keke bisa batsinda ibitsinda bigera kuri 3-0 mu minota ya hafi Emile Smith-Rowe arabagombora noneho umugabo yitwa Iwobi no Man City yongeramo igitsindo gigira 4 biciye ku mugabo yitwa Phil Foden umudefenseur wa Fulham aritsinda umugabo yitwa Alex Iwobi abona igitsindo gira kabiri cha Fulham haza kwinjira Samuel Chukwueze agonga mu bitsindo bigera kuri 2 ntangura kwiyumvira ngo yo bari match ya handball wo bari umupira w'amaguru kuko ibitsindo 9 mu rukino rwa English Premier League mu abantu b'Imana nabibonye ari equipe bitsinda equipe imwe yego muga kumva ngo equipe ziri zatsindanye ibitsindo 9 mu igore rega byahaswe no kuba nka 11 ko Erling Brotherland yakubise poto zibiri kandi hari nayo mahirwe menshi yuko equipe yitwa Fulham nayo kwegariza bakagira cyane kabisa yego jewe ubwanje niyumviriye ndavuga ngo izi nguvu equipe yitwa Manchester City kwiragaragaza muri kino gihe Hazard niyo yigeze kumbwira ati izi nguvu Liverpool iri kwiratanga zo gutsinda buri munsi ku munota wa 89 ariho mubona igitsindo c'insinzi bigomba kugira umunsi bizohagararira nimba muzobikozera positivement bikosogwe cibura nimba ariyo point faible yanyu abantu bagomba ku export hari umunsi muzovyuka musanga abantu nango bafatiye iyo minota muzovyuka musanga abantu babafatiye izindi ngingo Guardiola no yavuze ngo bari kwaramubaza mu kiganiro ati genda rindire ntaco umunsi umwe Arsenal izokwinjizwa igitsindi gihe ari kwiratsinda kimwe kubusa hari umunsi nabo bazokwinjizwa igitsindi bivuze ngo jewe ndavye nguvu Manchester City ifise bisa nuko hasi y'ibitsindo ku mwataka wabo yisa niyagabanutse burya yasubiye hasi Erling Brotherland kuko jewe mazi match zibiri mbonye haranda atari ko aratsinda mba numva umengo hari ikintu cabuze mu mupira w'ubwongereza bitavuze yuko ashobora kumara zitara atatsinze ama bitana kabitsinda mu rukino rumwe ivyo vyokunda mugabo no muzo equipe yitwa Manchester City iri kuri point hahandi ugera hano kavuga ngo zigomba gutangura kunyiga gahoro gahoro uvuye imbere equipe yitwa Newcastle iragutsinze uhuye na equipe yitwa Leeds United uyitsinze ryafyutse utsinze Fulham ryafyutse we wayitsinze hakiri kare mugayo irakubwira ati turagabura uravye nabi igutereka mu mitsinda bigera kuri 4 muri 5 wowe watsinze wanashaka watsinze bino mu defenseur wabo yitsinda ikindi ivyo vyumvikana ngo ku ruhande rw'iwanje mba ndaba nkavuga ati Manchester City ishobora kubigeza ahantu umugabo witwa Pep Guardiola nawe inguvu canka amanyanga ashobora ko ariko aramuherana bivanye n'ingene equipe zo mu gihugu cy'Ubwongereza zisigaye zimwubahuka kare yari Pep Guardiola Manchester City yiwe tugera kino gihe twerekeza muri Boxing Day equipe yose bihura ari gukubita kuranya ari gukubita kuranya yego mugabo no munsi Fulham irakubwira ati wewe bitanu wabibonye reka mbone bine mu igori ryawe
Leeds irakubwira ati wabonye bibiri reka twegarize waza kubona akantu Imana ari ukwigufyondeye bigeze ahantu je ntangura kubona yuko Manchester City ishobora kuri muri zanzira sinovuga ngo izoba nka Liverpool mugo bishobora kuba bigiye kuba nk'ivya Liverpool yatsinda bibiri kimwe ku busa nico kimwe kakibona ryafyutse mu minota y'inyongera cyangwa minota ya nyuma hanyuma umunsi umwe bayitorera umurongo sinzi ko vyakwa Man City bizotoga umurongo positivement cyangwa negative mugabo izi nguvu bafise uravye murindi Chelsea riko ukara murindi equipe itwa Arsenal riko ukara murindi Manchester United utayirengagiza ukara murindi Manchester United riko ukara Aston Villa murindi riko ukara equipe ya Andoni iraura Sunderland hafa Manchester City irashobora kuzo kwisanga mu ngorane zikomeye imbere ko ziza kurangira aba bacha bakena na Sunderland umugabo witwa Pep Guardiola innovation ziwe ziba du jour au jour ariko no muzi vyo kwinova byose ari nka ntavyo Rodrigo Cascante bugera akoze kuri equipe wibuke Manchester City nziza yatunze Gundogan na De Bruyne absence ya Cascante barayisanta no muzi rero utagifise Gundo utagifise De Bruyne utagifise Silva rega Silva aramufise batamufise ni babura baje nawe muri iyi ni Silva ni babura baje nyene uramufise utamufise vyumvikana ngo hari nguvu nyinshi Pep Guardiola agomba gutanga zivuye mu mutwe mu vyiyumviro gusumba ivyiyumviro vyo vyahora bikompletana n'inguvu z'abakinyi tukabona Manchester City nziza Patrick zinira zirita zikura equipe muri course y'igikombe oya ntizikura muri course y'igikombe kuko gutsindwa cyangwa kunanizwa gutsindwa match birabaho nivyo bwa mbere na mbere none umugabo ubona ko yari yatanguye atsinda ibitsindo vyinshi canke se bona ko ariko aragerageza gutsinda equipe ya Fulham ariko yatsinda mu gukaraba equipe yari kwirakina ugasanga ni Fulham yari kwirakina neza kuruta Manchester City nubwo Man City bariko baratsinda match jana ravye iminota ya mbere y'urukino mbona equipe ya Fulham ifise ballon ifise possession yari kwirakinisha City Manchester City batangura gukora ikintu no kwitaka ibije burya izi equipe zikinisha amapase za Paris Saint-Germain Barcelona Manchester City za Arsenal ikosa rya mbere zikora kugira ngo zitsindwe cyane zerekana urukino rubi si bitsindo batsinda kubera ko ibitsindo ari gihe usanga batsinze kimwe ariko ngira ngo kubera ko batomboye na equipe izi kwigije nyene neza mugabo je karite z'ivyo ndaba mu kibuga kugira ngo ndabite nka equipe yakinye nabi n'imipira batakaza one Manchester City je nabonye ijoro rya equipe hagati mu kibuga rundi za ringi brute yaranduka mu gipasi kimeze ukuntu karaba bakinyi ngene bahanana imipira hagati ugasanga bariko bihira bakinyi wa Fulham bavuga ngo hari akantu gahaze mu bijanye na je passing ya Manchester City nivyo Guardiola uyu munsi afise abakinyi benshi aguma hindagura squad 11 yatanguje uyu munsi ejo arabihindura Foden ugasanga ari hagati umunsi umwe umugabo usanga Bernard ari hagati undi munsi agasanga yahinduye yagize ibindi bintu afise amashwa menshi mugi ikibazo je mbona ki ari muri Manchester City nuko umugabo umenga ntagomba gufata ingingo y'ivyo yokora kugira ngo equipe yibashire ku murongo mwiza mumenyereza afise experience mumenyereza ajagura na equipe nka Arsenal canke nka Chelsea canke nka Liverpool akavuga ngo iyi match nagizwa kwitsinda agapanga liste vraiment itegezwa gutsinda Liverpool itegezwa gutsinda Arsenal ariko ukuntu buri gihe aguma hindagura ibintu ari umunsi mwe bigeze kumaza mu kiganiro bati none Guardiola kumaze match zitatu ata liste imwe ukinisha isa n'iyindi bigenda gute ravuga ngo jewe burya nta nivyo nibuka ati burya niko nabigenje ati ntavyo nibuka neza mugabo sinzi nimba ariko nabigenje hari ukuntu bincanga sindavyibuka neza ukabona ko umugabo ararushagize ko aruhuka harageze ko aruhuka afise squad nziza yirubatse umugwi mwiza ufise abasatirizi beza numwe mugabo bazi kwiga match bamenyere bafise n'ubwo buramba ariko arasa no gurushe vraiment ategezwa kuja kuruhuka kugira ngo ibintu bigende neza muri Manchester City burya Pepa adahindaguye amaliste agatanguza 11 de départ beza biragoye ko atotwara igikombe cha Premier League mu gihe mbona na equipe ya Arsenal ifise umumenyereza rimwe na rimwe usanga ashobora gukora amakosa ashobora kumbuza gutwara amanota 3 yes nivyo kuri the citizens mu murongo unyereka ngo harageze ko nizera Arteta ngashira ko n'umutima apana gutwara igikombe mugabo ko umumenyereza mwiza oya kuba mwiza vyo mwiza cyane no musa imyaka itatu iheze twarabibonye ko Arteta ari mwiza uno musa ageze ahantu akora remplace mukavuga ati Arteta akoze oya kaya ko narakemeye hajya naremeye narakuye inkofero wasomye urukino tsinda rero canke utsindwe kubera ko bibaho mu mupira w'amaguru ariko Michael Arteta no munsi ari favori cyane ndavye nguvu z'umwigisha yahora naniza abanyeshuri
umunsi mwigisha yarashaje namugaye ku kintu kimwe gusa namugaye par exemple nka match ya Manchester City kumva ko atsinze kumva ko Arteta kuri City ntiyari bwafata ritme nk'iyafise no mu uyu munsi ameze neza cyane mugabo nubundi fise ubwoba ko azongera kubikora azongera kwivanga je ndafise ubwoba pe sinzi akundanye n'abakobwa benshi bakamuhemukira oya si vya Patrick gusa oya je kuvyuka numva no kwizera Arteta ijana kwijana ko agira tanga igikombe ari aha birandura ubundi ndindiriye match ruturi ya Manchester City kubera ko sijya mbere gabibaye nino zose ziheze dutsinda kimwe tukaja duhabwa ikarate tukura Guardiola na Unai uje nibo bantu umuntu agomba gutega equipe ya Arsenal rero je ku ruhande rwanje sindamwizera cyane kuburyo numvuga ngo Arteta hari ubwigenge mu bijanye n'ivyo akora mu kibuga iyo bikoza yigenga vraiment arakora ibintu byiza nka match ya Chelsea yakoze na placement nziza nubwo Enzo Maresca yari yamuteguye mu buryo buhambaye cyane ndetse afite na equipe nziza ariko byagaragara ko Arteta yakoze neza rero ndamuteze match zimwe zikomakomeye par exemple imbere ya Man City imbere ya Liverpool agene ndabira placement akora zitagira ubwoba vraiment azoba birumenyereza ya nuko Aseban Mafo yatsindiwe muhira na equipe ya Everton igitsindo kimwe kubusa imbere ziretano vuga ngo